hajya muri muroza umugabo mu mutwe canke umusore mu mutwe nta birungo mushiramwo canke bigenda gute kugira ngo aryoherwe abone ko amwogeje neza uba wabikoze gute? Uwo mwoza ukamukorera ibisanzwe bikoreka hama kibanda neza ameze neza. Yego. Umuntu ashobora kwibaza ati mbega kubera iki kenshi kajya akazi ko koza gakora abantu b'abadamu cyangwa abakobwa? Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV, tubaha ikaze muri kino kiganiro. Turamutse abari mu gihugu, turamutse abari hanze y'igihugu. Nimwiriwe nimwaramutse bivana naho umuntu wese aherereye. Reka kandi tubashimire mwebwe mudahengeshanya kugira subscribe mukadushigikira. Reka dushimire n'abagira like, share na comment. Mwese turabashimira kandi ibikorwa mukora nukuri turabishima. Reka tuvuge ngo mwarakoze kandi mushishikare no kubikora. Biratunezera gose. Hanyuma kuri kamera za PITV murabona ko hariho umuntu mwenyura neza, bamwita Irakoze Diane. Irakoze Diane niwe tugiye kuganira muri kino kiganiro. Nibaza ko tuza kumenya byinshi kuri we kandi araza kutuganiza ibintu byinshi kumbure biza gufasha abantu benshi baba mu bice bitandukanye. Ni Irakoze Diane rero niwe turi kumwe. Hanyuma Diane ni umumama afise abana, urumva n'iteka rikomeye. Hanyuma kandi aha mubona gutya n'umukarateka babita taekwondiste. Ngo no mutaekwondiste. No mutaekwondiste. Hanyuma kandi kumbure n'ibindi byinshi araza kubitubwira. Diane uri mutaekwondiste, hanyuma akazi mukora akazi nyabaki? Murakoze. Hama nkuko mwabivuze amazina bayumvise. Hama akazi muri iki gihe nsanzwe nkora n'akazi ko muri salon y'abagabo. Yego, tukaba dusanzwe dusukura mu mitwe y'abagabo. Yego. Ya, urumva mbere kumbure naho nyine tugiye kuganirira kugira ngo tumenye byinshi. Umuntu w'umudamu hanyuma akora ako kazi ko gusukura mu mitwe y'abagabo, mbega birakorohera? Kugusukura biratworohera, ariko hari aho nyene sinovuga ko ari imisi yose vyama vyoroshe. Gusa uko umuntu genda buca niko genda abona ibintu bihinduka, ariko bivanye n'ukuntu witwaye urabandanya neza ugakora akazi atakibazo. Mbega none kumbure tutaragira kure kugira ngo tuvugane ibyo by'ako kazi, ni gute wiyumviriye gukora bene ako kazi? Impamvu vyatumye nje gukora ako kazi nuko nari nsanzwe nicaye. N'ubu buzima tubayemo muri iki gihe cacu ushobora kubaho uriga ariko ugasanga nta kazi uronse, ukaca ubona kuguma wicaye muhira nta kamaro, nta n'ibindi ufise hirya no hino ushobora gukora. Muga kabonetse urumva ntushobora gukora ngo urere amaboko bivanye n'umuryango nawe usanzwe uba. Naciye mpitamo gukora ako kazi ko nari mbonye nindagakora ushobora guhura n'akandi imbere, ushobora kugira connection n'abantu ugasanga haje kandi nico catumye ndagakora kugira mbe ndisununura no mu buzima asanzwe mbayemwo muri aka kanya. Kumbure umuntu yohava yibaza ko ako kazi mukora gashobora kuba gatunze umuryango wanyu cyane. Ego, karamfasha mu bitari bike, mu byo nyene umuntu akenera bigeze karafasha. Ego. Kumbure rero ako kazi mukora abantu benshi kumbure bakazi ukuntu kazi ko muri salo, hanyuma umugabo w'abandi cyangwa umusore w'abandi agaciza kumwoza mu mutwe.
abantu benshi baribaza ati mbega muri kiriya cumba haberayo ibiki? ego benshi ku muntu atabizi arashobora kugira kwibaza ati mbega ko bahejeje kumwogosha hama nawe akamwakira akamujana hariya hagiye kubera iki. Maze kubibona no kubashingana bazananye n'abagabo babo, ugasanga nyene umugore abafasoni, ugasanga umufasoni nyene umenga biramubereye kundi kuntu akibaza ati akabaza mbe ntibaraheza. Mu bisanzwe mugabo muri makeya bahejeje kumwe umuntu turamwakira bivanye n'ivyo dusanzwe tuhakorera, no kumwoza kumusiga nyene ivyo tuba dusanzwe dukoresha, akava yasa neza atari nka vya bindi vya kera twari tumenyereye usanga umuntu yagenda ari kunkumura imishatsi mw'izosi. Baramumwa hama tukamwakira natwe tukamwoza tukamusiga scrub tukamwoza nyene mu mutwe hama agasohoka ameze neza. Nivyo gusa benshi baca bibaza ati kubera iki urya mwanya wose, mbega habereye ivyo vyo koga gusa habaye ibiki? Muri make nta kintu kirengako kiba kibereyeyo, bisivye ko gusa aho abantu bakorera usanga hatandukanye nuko umuntu aba asanzwe yitwara we. Ego nivyo bisanzwe dukorera mu bisanzwe. Kumbure benshi bagira ayo makenga kubera bahejeje kumumwa uzubona agiye mu cumba. None kiriya cumba mbega nta wundi muntu yemerewe kukijamwo? Bon, je mfatiye aho dukorera nta muntu n'umwe ahimiriwe, mugabo gusa kundera umuntu aba asanzwe afise simpaka ngo uzucuraca hejuru y'abantu ucuca hejuru y'umuntu, kuko n'ahantu haba habona hatandukanye n'ahandi, kuko ahandi ho usanga hariko imiryango urugara, mugabo twebwe usanga nyene ni rido. Nimba ari ikintu ukeneye uravaza notora iki amubwira ati injira utore, umva nta kintu kiba kinyegeje inyuma kirimwo, muga ntibisa nk'ahantu haba hugaye. Umva kuja kudodora nawe utazi biri indani biba bigoye. Mbega none kumbure mwebwe n'akazi mumazemwo iminsi mugafisemwo experience uburambe, hajya muri muroza umugabo mu mutwe canke umusore mu mutwe, nta birungo mushiramwo canke bigenda gute kugira ngo aryoherwe abone ko wamwogeje neza? Uba wabikoze gute? Umaze kumwakira utari umuntu ushaka kugorana cyangwa ushaka guhindurira mood umuntu yarasanzwemwo, nibaza yuko gukora ibyo usanzwe ujejwe gukora, ariko nasivye kuvuga ko hariho n'abandi baca babikora kugira sinzi kugira nyene sinzi ibyo baba bashaka, ariko vyiza nawe uba wumva ko umuhinduriye umwanya barimwo, ariko vyiza uwo mwoza ukamukorera ibisanzwe bikoreka hama kibandaniza ameze neza. Yego umuntu ashobora kwibaza ati mbega kubera iki kenshi kajya akazi ko koza gakora abantu b'abadamu cyangwa abakobwa? Ico kibazo je novuga ko sinzi ukuntu bakunda kubivuga gutya, kuko umugabo yakiriye uwundi byoshoboka, ariko biragora kenshi biragora kuko abagabo n'abagore ntibashobora kwakira umuntu cyo kimwe. Ushobora gusanga umugabo arakwakiriye arakoze ibyo yashaka gukora, ariko kuyaga ntihabe kuyaga. Nimba akubajije izina ni sawa, hari n'izina uri umugabo atori kubaza avuga ati uyu nico kimwe na jewe, mugabo ari nk'umunyigeme canke umudamu abikora ashobora gushika akakubaza ni sawa, mwitwa bande, nanje nitwa uku, aho kubaza urubatse yego canke sindubaka, ugasanga bivanye n'ukuntu mugenda muyaga akavamwo no kumenyana ibintu nk'ivyo, kuko kumenyana ko ushobora gusanga hari ibindi bijemo kavuga ati nshaka umubondo ndakeneye umukozi canke
hariho n'abakura abagabo hajya akavuga ati umukobwa namubonye vraiment no mufasoni n'umunyabuntu ego ayagize neza yakira neza nashobora kumuconnecta kuri mugenzi wanje kasanga bibaye neza hanyuma rero iyo uri kuroza mbega kumbure umukobwa w'indero canke mama w'indero ariko aroza mwavuze yuko atashobora guhindurira mode umuntu asanzwe aba arimwo mbega none ntibishobora gushikaho umugabo canke umusore aje kozwa nawe agashaka ko ahubwo ahindurirwa mode ego birashoboka kuko wewe arashobora kuza mu mutwe abafite ibyo ashaka muri we rero agize sinavuga ko ari kugira imana ashobora kwinjira akakubwira ati yego nkeneye ibi ariko ndakeneye n'ibi wumva wo bifasha hari ushaka kukuzazanya akavuga ati jewe vraiment ivyoye ntavyo numva noshobora nyene ukabona ko abandanje yagisera mukakamubwira ati ngaha ntavyo dusanzwe dukora gusa yandi ushobora gusanga ashobora kubasanga yaramenyereye ahandi agenda bimenyereye ubwo ashobora kumubwira ati ngaha ntavyo dukora canke nivuge kuri pote yiwanje canke ugasanga arakiriwe n'uwundi kavana n'ivyo bayaze n'ukuntu bayaze akamuhindurira mudu yiwe kagenda neza kumbure challenge kumbure muhura nazo muri ako kazi ingorane mukunda guhura nazo muri ako kazi ni nkiziye nizo nyene duhejeje kuvuga cyane ingorane zikunda kuhaba nuko mu bo dusanzwe dukorana canke nabo dukunda kwakira uraza abantu turatandukanye kandi umuntu uri kuramusukura mu mutwe mva mu mutwe ni hari na cerveau ashobora kumubura kuramusukura mu mutwe akiyumvira ibindi akavuga ati je ndiko niyumvira ibikubera ki nawe nto bimuha ibintu ndiko ndiyumvamwo ashobora kuca kubwira ati ukuntu kuvyakunda ashobora kumwishura ati ntibikunda bikunda naho ukabikora bivanye n'ukuntu vyumva yego ingorane zihaba cyangwa ugasanga nk'umuntu uramusukura neza utekereje arahindukije akavuga ibindi mugabo byose nguma ngaruka hahandi muvyumva kimwe ni sawa ariko mutavyumva kimwe bica bigorana cyane bica bigorana gose yego none iyo uriko uroza kumbure umusore cyangwa umugabo haraho bishika ukamubwira ati mbanza ukura ako gapira cyangwa ako gashati kugira ngo amazi nta mushungurukireko yakoze icyo birashika kuko nabo nyene benshi baba bamaze kubibona kuko hari aho bivanye n'uburyo dusanzwe dukoresha umwakiriye kuko ntaho bitandukanye cyane nk'irya salon y'abadamu umwakiriye ajyamitse umutwe muri lavitete bivana nawe nyene n'ukuntu ariko aribuja rero iyo atakuye nk'iyo shati yiwe canke akaguma yambaye bashobora gusanga yatose kw'izosi inyuma iyo aje n'ahari akicinze ashobora kubwira ati ndashobora gukora ishati ashobora kumubwira ati yego nta kibazo canke akamubwira ati oya nta kibazo kumuyambaye ko ndaza kugerageza ndabe ko impuzu yawe itononeka mbega none bitwara umwanya ungana gute iyo uri kuroza umuntu uri gutwara umwanya ungana gute ugereranije umwanya sinavuga ko ari munini cyane kuko bivana n'ububangutse uba ufise wewe nyene canke ugasanga bivanya iyo nk'atakazi kenshi kahari ugasanga bivanye n'ukuntu umuntu muriko murayaga ashobora kuba muriko murayaga ukabikora witonze canke nawe ugasanga umwanya arawufise mukitonda mutera inkuru hama ukamuheza kumutunganya agaca agenda nta mwanya munini cyane bitwara n'imiburiburi ufashe nka 30 minutes gutyo nayo nyene bari myinshi ushatse kunyarutsa wonyarutsa hamwe na 30 minutes udashika
yego. Kumbure inshuti bakunzi ba PITV, kino kiganiro nibaza ko kiriko kiragufasha. Hanyuma kandi turiko turanagira ku musozo wacu, mugabo twagomba kubaza Diane n'umuntu yagiye muri kano kazi, mbega aka kazi ko abantu b'abadamu canke abantu b'abakobwa kenshi usanga ibintu vy'akazi umenga sikirenga ntibavyitaho gose. Icyo kintu cyatumye wumva wo kubahuka ugakora bene kano kazi kandi kumbura utaje mu ngeso mbi, mugabo ushaka ubuzima, niki icyo kintu cyabigutumye n'ikintu nyabaki? Ikintu cabintumye kuko abantu benshi turakunze kuguma muhira aho tubaye ngo nta kazi noja gukora, cyangwa akavuga kajya kazi karateye isoni sinoja kugakora, cyangwa kumva umushahara akavuga ati uyu mushahara ntawe nokorera, ndavye amabezo nkenera ni make cyane. Jewe catumye ndagakora, nagakoze kubera ko umuntu wese niwe yimenya, kandi iyo umaze kumenya ko hari aho ukenera gushika ntutegerezwa kugaya akazi kariko kose ukora. Ifo kwanza kubanza ugashika muri ka kazi, kuko urashobora kugashikamwo ukabandanya, n'ahandi ushobora kugashikamwo ukavuga ati sinarizi ko ari uko ka kazi kameze, ukavuga ati oya ndabihevye ndasubiye kwicarira muhira. Ariko uzi yuko hari ahantu ushaka kugera, kuko nta bintu ducamwo vyigera biba vyiza. Hariho ibihe ducamwo ugasanga birakuvuruze, n'ahandi uvuga ati reka ntimbe, kumbure ninatimbe aha nyene hazonshikana ahandi. Rero ugasanga handi urahabandanije utavuga ati nuko ndyohewe cyane, ariko ukavuga ati ntegerezwa kuko ndashaka gukubita indi ntambwe shike hajya imbere, ukagakora hama ukifashisha muri kagashara uronka, ukifashisha muri twa tuntu dukeya uronka, hama ubuzima bukabandanya. Hanyuma rero ni iki kumbure wobwira abariko barakurikirana, baba bakobwa baba abahungu muri rusange, abantu basuzugura akazi canke bagaye umushahara, turiko turangiza niyihe mpanuro kumbure wobaha? Impanuro notanga nuko muri iki gihe cacu, muri iki gihe c'ubu, novuga ko jewe nk'impanuro notanga, novuga ko nta muntu nohanura gusuzugura akazi, kuko akazi urakabona umenga ni gatoya ariko kakagutunga, ukabona ko ejo uyu munsi burije burakeye, ejo kandi bikagenda uko. Numva ata mpamvu wasuzugura ako kazi, bisumbwa nuko wavuga ati ndicaye ndarindiriye umuntu aza kunzanira amahera. Ese ko umuntu akuzanira amahera ninde kuri wewe? N'abavyeyi canke? Rero umva ntuhanura nk'abamama canke abigeme ko batogaya akazi, gusa bivanye n'akazi dukora ushobora guhurayo n'ibibazo, ariko muri ivyo bibazo nyene niho habonekera kwihangana k'umuntu, ukanavuga ati kandi reka mbandanye, kumbure hasi unshaka kugarukira, nshaka kwegera imbere kandi gato, ugasanga ka kazi bagaya kakuviriyemo ikindi kintu utaziga. Rero nohanura yuko abantu bagaya akazi si vyiza namba kugaya akazi kaguhemba uko kaduhemba kose kaba gakwiye, kuko benshi baravuga ati mbe ujya umuntu akora he, akora mu biki, ukavuga ati mugabo wakagaye ka kazi baravuga ati ujya naho murangira akazi uko kari kose ntakashobora gukora. Ariko ubaye uri umuntu uvuga ati aka kazi no gakora akanugakora, urangirwa n'akazi n'abantu bose. Rero nohimiriza abamama abigeme ko boreka kugaya akazi bagakora, kuko uri karakora n'uwicaye sico kimwe. Rero nobahimiriza ko boreka kugaya bagakora kugira bavaho bari begera imbere kandi gatoya. Yego. Yes, ni kuri iyo mpanuro turangirije ko Diana aduhaye twese, atanze kubw'ugwaruka, kubw'abahungu n'abakobwa. Twizere yuko kino kiganiro kibafashije. Kuri microphone mwari kumwe na Pacifique Nduyimana, tuzosubira mu kindi kiganiro. Bye bye.